ingoma y'Imana ntibari kuhava batayitambishije. Urabona uyu mwana mu kuvuza ingoma umurisho awucisha mu muhogo. Ijyari yari ndahiro kera barahira imbere y'umwami yuko batazova bamuhemukiye. Icyo bisigura hajya mubona acisha umurisho mu muhogo abari karahira avuga ati mwami w'u Burundi tuzokwama tugukingira ntituzova tuguhemukiye. Ego kera umuntu yarenze kwibanga yamenye ibanga baca bakoresha ikintu bita ingangura bakamuca izosi. Nico gituma hajya ujya murisha ugize gutya abayerekanye ati nina mwabonye era bakaka rero kaka wa mutama amenye hongowe n'ingoma arashitse. Mutama amenyo asigayemo abiri kubera ingoma. Afite imyaka 87. Myaka 87 avuze umurisho w'ingoma. Urabona ko umenga n'umusore w'imyaka 18. Ehesha. Unkundire mbanze ngushimire wakanze subscribe ndakuramutse uherereye hose ndakusabe kuyikora utayikora dukomeze kubana gatanu kuri kagenzi kako. Ndakwibutse yuko aha hari ku munsi w'igenekerezo rya mbere mu Kakaro umwaka wa 2024 aho twariko turibuka imyaka 62 iheze Uburundi buhabuje intahe y'ukwikukira. Twahaburijwe n'umuganwa atari umugani Rwagasore Louis canke uwo benshi bakunze kwita Ludovico Rwagasore, Prince Louis Rwagasore, umwana w'umwami, aho abona ko yagerageje ibishoboka byose kugira ngo dushobore kuronka ukwikukira kw'igihugu cyacu. Nyine cyubahiro rimwe ijambo yavuze ati ukwikukira mu by'ubutunzi ribe ihangiro rya kugira ngo ushobore kuronka uko nawe uhagarara. Aha rero byari biro bidasanzwe ubona ko ingoma n'ubundi zaraye zongeye kwandika amateka ku yandi kuko zamaze kwandika menshi, aho ubona ko Uburundi bufise ibikorwa byinshi by'akaranga biteye igomwe, ariko hamaze kuza ingoma rero bikaba ibindi. Izi uko muzibona ngaha n'ingoma 62 uti kubera ikari 62 ni 62 kubera yuko nubundi twariko turigina isabukuru igira 62 y'ukwikukira ku Burundi. Uburundi ndakwibutse ko bwarose iyi ntahe yo kwikukira ku wa mbere mu Kakaro umwaka wa 1962 neza na neza. Aha rero kuri stade Ngoma byari ibintu bidasanzwe. Nagenda bereka ama video atandukanye ibirori byagiye birahabera, ariko nageze ati reka niyi ndayibazanire kuko ushobora gusanga hari aho ishobora kubagora kubona. Aha rero twifashisha ama video aba yasohotse ku mbuga za leta, ku mbuga za guverinoma y'u Burundi, ndavuga nko kuri RTNB kuko nimbonesha kuri igihugu ijya niyo iduha makuru gusumbya izindi. Ndavuga hariya aye kwa Ntare naho kandi nibo baduha amakuru kuko amakuru yabo niyo natwe dutegerezwa kubereka kuko nibo baba bishikiye kuri tele kandi ni nabo bategerezwa kuyaduha kuko mu byo nabo bihaye canke mwihangiro bihaye nuko baduha makuru hanyuma tukayashikana kure hashoboka. Tunabashimira cyane kuko bakomeza gutuma tubona ibyiza by'igihugu uko biba biriko biragenda hirya no hino. Reka rero ndabareke mubanze muryoherwe n'ibirori kwanza, hanyuma jewe ndaza kugaruka inyuma yaha tuyage gato na jajura kuko urabona ko byari ibintu biteye igomwe. Aha rero ingoma zigera zasirane ubone neza na neza rero impano y'abana b'igihugu kukuntu bakubita umurisho kabisa ibintu bigakomera. Reka senda kwishisha amajambo ndagushimira ariko ndakwibisogana subscribe utarayigura ngo ukomeze kubana katanu kuri kagenzi kako. Ladies and gentlemen, abantu mwifuza kwamamaza ikaze, sinovuga byinshi, muri description hariyo ukuntu mushobora kunyandikira tukayaga hanyuma ibintu bigafata umurongo. Uburundi bwanje ndabukunda nawe kuko tubukunda, erekane ibyiza by'igihugu maze kigere kure, tukerekane mu makungu kugira ngo
ivyo abandi bibaza ko baturusha, babone ubwo yuko natwe hari ibyo tubarusha byinshi cyane Imana yaduhaye. Barababwire yuko bagira batangure kwaba ari kwiyereka canke kwaba ari ingoma rero zirafise ukuntu zivuzwa, novuga yuko bwa mbere ari nk'intangamarara, murumva yuko badugije bariko baraduza urutoki. Juste pour informer son excellence, monsieur le président tchadien et sa délégation, que c'est ça le symbole du pouvoir. C'est ça le symbole du pouvoir, le tambour, c'est le symbole du pouvoir. Ça se battait au palais royal et quand aussi les guerriers venaient de remporter une victoire. Murakoze cyane, amashi menshi. Iyi ni impondo
akana gatoyi cane n'ingoma katayamvya neza niko kariko kararyosha ibintu ngaha ngene gasimba cane akaranga k'ingoma k'umuco w'ingoma no kugahanahana se acacira umwana nawe akazocira uwundi amashi menshi cane kuri kano kana wa Mutama amenyo yahongowe n'ingoma arashitse. Mutama amenyo asigayemo abiri kubera ingoma afite imyaka 87 imyaka 87 avuze umurisho w'ingoma. Urabona ko umenga n'umusore w'imyaka 18 ehesha abashime cyane kuri Mutama. Abantu bafite imyaka mingi iyo boshobora gusimba nka kurya niba keca uyo mugabo akwinjiye mu rugo yo rusimba unasimba gutyo genda sha guruka makure rero kugira ngo umuvyeyi wacu nawe umuvyeyi wacu umwanya wiwe kugira ngo ashikirize ijambo abarundi n'amakuru. mukubite mumakura mubangura yangoma nikariko guitambana ifise ikintu gihambaye cane sigura bayita ingoma y'Imana. Ntibari kuhava batayitambishije. Urabona uyo mwana mu kuvuza ingoma umurisho awucisha mu muhogo ijyari yari ndahiro kera barahira imbere y'umwami yuko batazopfa bamwemukiye. Ico bisigura hajya mubona acisha umurisho mu muhogo abari karahira avuga ati mwami w'u Burundi tuzokwama tugukingira tuzofa tugwemukiye. Ego kera umuntu yarenze kwibanga yamenye ibanga baca bakoresha ikintu bita ingangura bakamuca izosi. Nico gituma hajya ujya murisha ugize gutya abayerekanye ati nina mwabonye kera abakaka rero kaka amashimbe cyane kuri kano kana bizere ko amenyo nago atazohavayo nkaho nkujya sekuru wiwe. Ubuhoko barose n'agashimwe kanyere cyubahiro mukuru w'igihugu ca Chade mu kuguruka mengo na parashutiste. Oye shira babandi bambe amashi menshi bariko barasezera kugira ngo birori bindi bice bikurikira. Nuko rero murabyiboneye, hanyuma reka ndabashimire mwege mwabanye natwe mukande subscribe musangize inshuti n'abagenzi, mwakoze. Imana ibane namwe.